nidukora ivyo ariho uzoryoherwa gusumba yaho woryoherwa ubonye waramfashije nkamara amashure ukaryoherwa ubona nanje narateye iyindi ntambwe urumva bivuga yuko iciza umuntu akora Imana irashobora kugiguhera no mu bana bawe sirimo se kabiri ibyo bintu tubibona urumva vyama vyashitse nuko rero Armela Vanessa acha tubandaniriza na CJ no munsi namwe mugume hafi y'uburadio bwanyu amaradio yanyu muyashire ko na Superguru this is 94.9 Black FM 94.9 ajyanye ngo nimuhindure mufate mushiremo Superguru mu marireko hamanda batuye ku karirimbo ka Boris Ndirimbo ndayibaha kenshi cyane uyu munsi kubera ndiko ndica mani hari impamvu njyana nakoze jewe ubushobozi bwabyo yarabumuye reka rero tuze Vanessa adubwira CJ yino munsi muze kuguma hafi kugira ngo mwumve CJ ibintu ukuntu bimeze mugira inama abandi nkuko namwe jo muzogirirwa inama iyi ni Black FM 94.9 www.blackmedia.com tumvirize du soundinga bien Black Media Facebook Instagram na YouTube twende Vanessa duhereze CJ yuno munsi ego yo akaririmbo kari kanyujuje reka gushiriremo narinciye mu ntemu ego sha yo dushimire Imana yacu come on come on tuzatureka akina y'amashimwe umwana wawe serese ntari nditsuromfise mana izindu mwizawe gizengo nambe natambiga isirimba karenga kobana gomeze iyi ndirimbo ni yawe indirimbo ni nko byasoneshije natambiga isirimba karenga kobana gomeze iyi ndirimbo ni yawe gizengo nambe natambiga isirimba karenga iyi ndirimbo shout out to you guys merci beaucoup Dread Massa washoboye guhinyanyura indirimbo nk'iyi merci beaucoup Dread Massa wa Black Records washoboye guhinyanyura indirimbo nk'iyi bikute yuko iyi ndirimbo yakorewe mu bwami bwa Black FM hasanzwe hari Black Records niho yakorewe abantu iyo mukeneye kwaregistra indirimbo zanyu kuri bawe bafasha mu mwumva yuko iyi ndirimbo isukuye cyane gose nuko rero aka karirimbo reka tugature abakozi bose ba Black FM kandi twongere tugature n'abakunzi ba Black FM ariko batwumviriza bari ahatandukanye tubabwire ati mutambire isirimba rirenge mutambire Imana yanyu nuko rero reka tuze na CJ yuno munsi n'umuntu yadusavye impanuro n'umudaje yadusavye impanuro bivanye n'ikibazo arimwo kugira ngo arabe ngene ari byifatemwe canke ari bufate ingingo ahahagarara mo avuga uku rero numwigeme aba kwa muvyara wiwe w'umukobwa w'umumama hanyuma akaba ari umunyeshure yavuga ko yahaje akiri umwana muto yiga muri 3e primaire hama arahaba ari umunyeshure yiga ariko kandi atubwira ngo uwo muvyara wiwe w'umumama akorera leta kenshi abafise amamisyo ruguru akaca agumana n'uwo muvyara wiwe w'umugabo akaba ari we araba abana atunganya ibyo ngaho mu rugo hageze aho rero uwo mupapa atangura kumwifuza akataramubwira ati icyo ukeneye cyose bumbwira ijya misore mugendana cyangwa bajya abahungu baze bakubaza ibindi bintu ntihajye nta na kimwe batogukorera jewe ntoshobora ahubwo byose bubibwira jewe rero hageze aho ubu yatwandikiye inkuru atubwira ko ageze mu w'11 arabona ko byarenze
harageze aho abibwira uwo muvyara wiwe uwo muvyara wiwe w'umugore aca wewe yavyakiriye ukundi yaramubwiye ati burya rero je ndafise ikibazo ngaha umupapa gutya na gutya umumama wacu avyakira ukundi aca bijana muri famiye yakijanye muri famiye kutariko yerekana ko byukuri bafitaniye amakorasyo n'umugabo wiwe hanyuma muri famiye baca bamwishiramwo nabi uvuga ngo muri famiye ubu nta hantu namwe ashobora kugenda ngo bamuhe nigwere baciye batangura kuvuga amajambo mva ngomba kumusambuza ukuri mu mafamiye nyene ego bo rero aca afata ingingo ati jewe rero nzocigumizamwo kuko numva ntaho mfise ndi uje ntaho mfise ndi buhanuze bica bigenda uko aca mubwira rero ati niyasubira uzoca ubimbwira bo ntivyatevye yarasubiriye urumva aho iyo kiringo cyatanguye yiga mu 8 ubu uyageze mu 11 aravuga ati rero yarasubiriye maze kubibwira umuvyara wanje yaciye bagongana n'umugabo batangura kuza barashwana bapfa jewe ushika hambwira ati nitwasubira kugira kumva induru ngaha mu rwi wanje wewe uzoca umenya iyuje nakavuga ati je ndi imfuvyi ndabona ko ndavye imyaka maze niga guheba ishure ndabona ari kibazo kuguma ngaha naho nyene ni kibazo ati rero je nkora iki yabuze icyafata n'icareka agire gute yemerera uwo mugabo kugira ngo ubuzima bubandanye kumbura heze ishuri abyanke bamwirukane muri uwo muryango mu bisanzwe niyo mpanuro asaba nahacu rero kugira ngo umwe wese agire icyo abivuzeko kumbura n'abanywanyi bacu bariko batwumviriza barahatandukanye iyi mpanuro iri seriye bisaba yuko by'ukuri bamanza kuciyumvira ko ubuzima bw'umwana w'umukobwa buri anje ni kuvuga ifu yuko abaza kutwandikira ama message cyangwa amapere muciyumvira ko cyane imbere yo gutanga inyishu kuko murumva ashobora gufata shwa itari nziza ku buzima bwiwe murumva ari muyabira nyene hewe arababaye cyane jewe vane uko ndavyumva je nibaza yuko uwo mudada by'ukuri biragoye nivyo biragoye yuko ku ishure iki yakeneye kwiga urumva avuye kwa muvyara we ntazoronka umuntu amurihira amahera y'ishure kandi uba ntiyanagumayo dignité yiwe no ubuntu bwiwe na respect kuri we bizomuvako ko uwo mugabo wa muvyara we sivyo je no muhanura nti wewe nubwo muri famiye baguciriye ugwa pirato nubwo bavuze ati wewe uryagira twara umugabo wa muvyara we niki nukuri ntucike intege wewe peut-être urafise abagenzi peut-être urafise uwo muri famille numwe agutahura sivyo peut-être urafise n'abagenzi banibana cyangwa urashobora no kuja kwiga muri interne yiga muri privé yiga muri leta yiga muri privé muri privé biragoye kugira je muri interne je nakumubwira ati uja muri interne basi umuvira ruhande kandi umva ishura rihirwa na muvyara we niwa murihira je nibaza yuko mademoiselle byukuri fata decision y'ubuzima bwawe niba guma ngaho onye umugabo wa muvyara we azokononera ubuzima ni wagenda naho amahera y'ishure bizokugora kuyaronka mugabo jewe no umwaka naho urata ntuzoba urase imyaka yose mugabo nagumana n'umugabo wa muvyara urashaka kurata umugisha wawe urashaka gusimba umugisha wawe kubera decision ugira ufate uno munsi rero ikintu wokorana igiki va kwa muvyarawe muvira ruhande mubwira ati jewe nakubwiye ivyo umugabo wankorera ntiwashatse kubitahura jewe nanje sinzoba ngaha anye umugore wa kabiri kurumva ashaka kuba umugore wa kabiri ashaka kumugira umugore wa kabiri je nibaza yuko umukobwa yo kwihagararako kuko nivya bindi abadada avuga ngo uyu ngurumva ngo nakomfise ngira ngo nico gituma ngo nagize ibi ntiyicira ubuzima ashobora kugendana n'uwo mugabo wa muvyara we ugasanga atwayinda n'amashuri ntayo yize ashaka kuyiga rero vyiza je no kubwira ati have rondera abagenzi rondera muri famille ahantu mwogenda ucigeko icara ucigeko uhave urondere muri famille cyangwa mu bagenzi ahantu ushobora kuja ugiyeyo naho utaronse ukugira ugufata en charge wewe genda uratumwaka hama ugende witegure ukore ubu fake job urondera amafaranga y'ishure hama uzosubire ku ishure witeguye ucicarire usubire ku ishure witeguye kuko kurata umwaka umwe sicyo kimwe no kurata ubuzima bwawe bwose ubwo no kugufata ku nguvu yo gufata ku nguvu
birashoboka yo gufata ku ngufu kuko urumva muvyara wiwe kenshi ntaba ahari none kubera ko wohaguma kandi urumva yamaze kuguhigira ati jewe wewe ugenda kundega niki urumva yabaye induru kandi abantu uzohabana amahoro rero je no guhanura vayo hamusenga imana yawe ugende gukora nyimba ubuze ukurihira muri famille cankwe ubuze abo mubana abagenzi bawe mubana wewe genda urondera akazi nakubuyaya baragakora mbega uramaze kubona abantu bagenda gukora buyaya hama bagasubira ku ishuri nukuri baragakora ndakubwiza ukuri baragakora kandi bagasubira ku ishuri je nzi benshi bagakoze kandi barasubira ku ishuri bene ndakubaza bibaza ko akazi k'ubuyaya canke ububoya ari akazi kabi si kabi ni kuya abantu bagasuzugura canke bisuzugura jewe ndakubwiye yuko akazi kanzanira amafaranga n'akazi sivyo jewe rero novuga ati wa mukobwa wawe urakuze nibaza yuko ufise no mu myaka 16 15 urayirenza deje urengeje imyaka 15 ni kuvuga uri capable yo gukora jewe natangiye gukora ndi muto kandi atasho mbuze muhira nawe ndabifise byose umwana arakoze rero nawe haguruka ukore kandi ifo yuko wishira mu vyara wanje amashure iki ni benshi biga kandi bakora rero wewe genda hariyo n'amashure 11e biga kandi bigaswa rero genda ukore hama wipangira inzu agatekaho kana cyose nibaza yuko kwigurisha kuri amafaranga oya haba namba cyo ndaguhanuye nukuri ntugirerere kuko ushobora gutwara inda hama ntuheze ayo mashure je nco novuga from ibibazo birakomeye hari ikibazo turonka twumva ko natwe ubwacu biratugora kujera birakomeye biragoye no kubitahura ariko je ku bwanje ndagira nti wa mukobwa uri kuranyumviriza umukobwa yiha agaciro uzorabe bakunda kuvuga ngo akabindi gafundikiye gatera makenge voilà mugaba kabindi kamaze gufundururwa biba birangiye ashobora no kuvyemera hama agacamucira mu ibarabara nashaka kuvuga nti wa mukobwa we by'ukuri umuntu nivyo aragutunze imyaka myinshi yarakwigishije ariko ntibisiguye yuko nubwo yakwigishije ari makamuce muryamana rero cyo novuga ubwa mbere nkuko akumera yakivuze fata ingingo wowe nyine nimba warabibwiye muvyara wawe ukabona nta kigenda fata ingingo we ubwawe imana we yakuremye izi yuko uzomara amashure canke se ntuzuyamare uzohura n'ivyo bibazo ariko irafise ingene yabipanze kugira ngo uzubicemo ivyo bibazo birangire rero nkagiye nti ucumva ndiko ndavuga indundi ucumva ndiko ndavuga tufata ingingo genda umubwire ntimba wumviriza rero wewe washatse yuko dukora ibi nibi kugira ngo mbandanye nige sibyo nidukora ivyo ariho uzoryoherwa gusumba yaho woryoherwa ubonye waramfashije nkamara amashure ukaryoherwa ubona nanje narateye iyindi ntambwe urumva bivuga yuko iciza umuntu akora Imana irashobora kugiguhera no mu bana bawe sirimo se kabiri ibyo bintu tubibona urumva byama byashitse gukora inetse twayisanga imbere rero fata ingingo wa mukobwa umubwiza ukuri n'umubwiza ukuri ubuzi burahari ni bwinshi wotumubaho ugahangayika gato kuko Imana ibikubona Imana yankicaha nta bindi nibona atacaha wagiyemwo uri mukuri Imana izogushumbusha bizogenda neza hagira nti rero bimubwire umubwiza ukuri tije ntibishoboka kandi ni waba uvuga nti kubera ndako ndakwimye ko tutajyamana tindakwirukana nyirukana kandi umubwiza ukuri vraiment umubwiza ukuri tijewe nyirukana ibyo bintu ntabyo nzokora urumva nturi umugabo wanje sawa kandi ntuwiteze no kuzoba umugabo wawe kuba wanamfashije naho nimba ushaka kubicishikiriza hagati kugira ngo ufute n'ibyo wamfashije sinze ndabyibuke nyirukana nta kibazo ngende hama nakwirukana uragende ntuzobura umuntu wa mukobwa wawe jewe ndazi yuko abantu nkamwe murakunda kugira ibibazo nk'ibi ariko wagenda ukavyiganira umuntu akumva ko byukuri utoca amashuri yawe akagufasha ugasanga wawundi yakwigishije guhera mu mwaka wa mbere kugira mu mwaka wa 11 nta n'ikintu urumva hari igihe umuntu urega yica umugisha wiwe agiye kuwuronka urumva ugasanga aravyinhishe wawundi azoca gutora kwa adopta urumva ugeze mu mwaka wa 11 ugacumara amashuri ukazusanga niwe wafashe ko yakugiriye akamaro cyane paka ya Paul yuge yakugiriye neza guhera mu mwaka wa mbere nico mvuga rero ubwe fata ingingo mubwire ntibishoboka nuheze kuvuga ntibishoboka so ataziyumvira avuga ati none gashaha kwavuze ngo ntibishoboka kandi yanse ikintu cica abakobwa kutavuga kutubahuka kuvuga ati no
nimba mvuze no se no nimba mvuze ego ndeme urumva mubwize ukuri apana byo kumutinya ubu ntabyo kumutinya kuko yaragushize isoni urumva yarakweruri nawe mweruri rero mubweti ntibishoboka uvuze ntibishoboka azogutahura kandi azovuga nti swate ni kimwe azokwirukana canke akureke kuzoba azobavuga ati wafashe ingingo nyayo ico nico ciyumviro cyo akwirukanye genda ubuzima ni benshi bahera hasi hama bakaduga buhoro buhoro mbega bibaza abantu bose batunze abantu bose aho bageze ubaza ko bataciye mu bigeragezo hari n'abaciye mu bigeragezo birutse ivyo onye mugabo ko gufata decision no ukiri muto kuko ngahanye ushobora gufata decision mbi yona n'ubuzima bwiwe bwose ego nuko ndavyumva nanje icyo nokongerako bisanzwe sinjya kure yanyu ariko je icyo mbona imbere yo gufata decision yiwe kuko avuga ati muri famille baramwishijezemwo bivanye n'amajambo umuvyara wiwe yagiye kubabwira rero mvuga nti nawe natera intambwe ashikira iyo famille kumbure aba umwe wese sinzi ivyo bapana ashobora kuba ari muyomba wiwe ashobora kuba ari mutantine wiwe abashikire canke iyo famille yiwe ababibwirire ikibazo aho gihagaze kuko umuntu arashobora ko yasiguye ikintu akagisigura nabi akagitahuza abantu nabi kuko ngururimi gumwe yego hanyuma kandi ababwira ati inyuma y'ibi ndababwiye hako ubuzima bwanje bumererwa nabi ngiye gufata ingingo nimumva nagiye mwibarabara canke nagize ibindi ni nangaye nimuze mwibaze ngo naragumutse ndakibashikirije kumbura ntihazoburamwe abantu babashinga ntahe bashobora kumutahura canke bavuga ati reka tukugerageze kumbure twumve namba atari ingeso mbwo usanganywe tukugerageze natwe tuvyirabire kumbure ndamuye inkuru ngaho je no shafu ndondera ahubwo nkamureka kwanza nkafata preve nkafata nkazana ama preve yose nkamufata amajwi nkasubira nkababwira ati umvirize oya aho mugesha kuja muri famille mugesha kujana muri famille ko muri famille nibazo birashobora gukwega ikibazo kinini cyakindi gishobora gutuma n'umukobwa azobura amahoro naho yoje umbiza kubwira ingingo ahumera yo maze gufata ingingo kabwira umuntu ntibishoboka oya wewe ariko nje ndikumvuga kuri kica Vanessa avuze atagende muri famille ntibashobora kumwizera mu gihe muvyara we yamaze kuhaca adafise icyerekana yuko vy'ukuri yarabikoze abantu rero bakunda kwicwa no kumva umenga bo kwiyorohereza siko nimumuha ikintu cyumva kumenga yo kwiyorohereza acarenza ko ahubwo nimba yafashe ingingo akavuga nti oya uja kuraba ivya famille ushaka iki we bareke famille kubera ko nibona ko wavuyeyo bazomenya ati umwana wacu yavuyeyo kubera ko yarahagiriye ikibazo siko hama famille pesa mpe bazogutahura buke bamenye ati umwana wacu ibi bintu ntibishoboka vraiment urumva neza cyane ko nukuri rero tugiye kuraba mu majambo make ati wewe fata ingingo nk'umwana w'umukobwa uraye kazoza kawe ubuzima bubi si wowe nyene uri kurabubamwe hari benshi bari kurabubamwe ariko komera rero tubabwiye abanywanyi ba Black FM ko twakunda cyane umurongo ni wandi nyene 94.9 hama Instagram Facebook YouTube ni kwa kundi nyene Black Media ntimwibagire kwiyabona kugira ama video agume amanuka yinjiye muca mwumva ariko rasona tubabwiye ko tubakunda cyane